yambi cyane yambi gose waroze ndakunda mutsande ni wewe nyene wewe nyene uri mu muduga wewe nyene uri muhira wewe nyene uri ku kazi wewe nyene uri kuratembera wewe nyene wicaye wewe nyene uhagaze wewe nyene uri mu gasiporo wewe ukumviriza Kazoza FM kwijana na gatatu n'ibice bitatu ndaguhaye yambi turakora mu kije ndamutso y'abarundi sangwa amahori wanyu wawe no mu byawe kaze mu kiganiro KU.ZÍKO ukurikirane uriko urakurikirana kuri Kazoza FM kwijana na gatatu n'ibice bitatu. Be your own boss ijuje kugwiza umwimbu ni ya radio nyene gumibaha ibintu byiza ku mwanya turi kuwa gatanu itariki 30 ukwezi Nyakanga umwaka wa 2022 turi mu kiganiro KU.ZÍKO rero aho tuguma tuganira namwe bivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi. Ikiganiro ni KU.ZÍKO ngo nameje kubivuga Diogene Rukundo ndi kuri micro mu binga bw'ivyo hariyo Raja Tunga ego nkuko mwabyumvise mu ndwi heze mu kiganiro KU.ZÍKO cyo kuwa gatanu twari twavuze ivyerekeye scenario kubera ko kuwa gatanu n'umunsi wa mareresi twataye mu mareresi hanyuma dutumira umutumire musanzwe muzi mwumvise kuwa gatanu tuvuga ivyerekeye scenario ariko kubera ko byari ibintu biryoshe kandi biebana biri mu munyu bikarishe bimeze neza cyane n'agapiripiri kakeya karidoze mu gifaransa niko bavuga ico kiganiro ntitwabashoboye kukirangiza kuri umwanya watwanya mu kiyanto tuvuga tuti reka tuzokibandanye kuri uno munsi nico gituma umutumire ni wa wundi nyene Jean Marie Ndihokubwayo mwiriwe neza mwiriwe mwese mudukurikira urakomeye ga Jean Marie ndakomeye najewe ndaho yego kaze kandi baragukunze ngo bashaka babandanyiritse agezweho ni ukabyivugiye rero mufata akanya kanyu mwitonde mutekereze tubandanye tubaganira ivyerekeye scenario mfasha akanya gatonya ndabibutse ivyerekeye scenario ni cyanditse ko ari cyanditse ico bandika kugira ngo cerekana neza na neza ireresi kungene rigenda kuva mu ntango gushika rihere aratubwira kandi yuko atakintu na kimwe mu bisanzwe cyategerezwa kuba mwireresi kitanditse nyamba ari ku murango baravyandika nyamba iyo scene ngo nagace kamwe kabera ahantu hamwe turankosora n'imihende ego iyo scene nagace kamwe kabera nanje je suis bon élève nako bavuga mu Gifaransa kuko nashanda umunyeshuri naravyize kwa gatanu mu bande basigurira nakantu kabera hamwe ako gace kabera ahantu hamwe karavuga ati ni ku murango canke se ni ku mugoroba kuvuga karatubwira igihe c'umunsi hama kakongera katubwira yuko bari ndani mu nzu canke hanze nyamba ari hanze bakatubwira ati ni hanze ngaha nyamba ari hanze hejuru ikiyaga nyamba ari hanze bakatubwira ati ni nyamba ari ndani bakatubwira ati ni ndani nyamba ari mu cumba nyamba ari muri salon kubera iki kubera ko bico bifasha abaje bakora amatara kugira ngo bamenye amatara bazana kuko amatara bozana ku murango se bozana nijoro ego rero iyo niyo scenario twari twavuze scenario turavuga uko ikorwa murashobora kuvyumviriza kuri YouTube ya Kazoza FM kiganiro kiriko turavuga uko bimeze ko bipanze uno munsi rero dushaka tubandanye n'ikiganiro cacu KU.ZÍKO ariko tuje cane mu vyerekeye agafaranga none si ivyo kugwiza umwimbo none ga Ndihokubwayo wavuze uti kwa gatanu uti ni ibintu birimwo akazi kenshi kandi gasaba creativity nyinshi none none harimo n'agafaranga byabimeze gute bagwiza umwimbo gute abantu bandika amareresi ego abantu bandika amareresi baragwiza umwimbo kuko iyo bakoze ireresi iyo banditse ireresi barahembwa kandi mu gihe novuga igihugu gifise industrie cinematographique ikora neza iyo gifise ico gisata gikora neza n'abantu baba bafise akazi kenshi ama bariko barandika ni kuvuga televiziyo runaka canke i-platform runaka nk'ijya ya Netflix canke ibindi abandi bose basanzwe berekana amareresi barashobora kugira commande bati nshaka agace kamwe kamwe twita episode kundwi kirakundwe agace kamwe mbega urumva ko zamaze kuba ibice 52 ku mwaka yanditse ni kuvuga ko kundwi afise igikorwa asohora ni kuvuga yuko afise akazi kirakundwe
nukuvuga yuko akazi kariho kandi uwo onye ariko arandikira uwo ntiyoshobora kubifatanya ngo yandikire n'undi uca wumva yuko nko ku mateleviziyo nk'amateleviziyo hanze yo yaba ari menshi Netflix bikeneye byinshi naho twebwe ino bitarashika mugabo aho biri kuvuga ko biba bikenewe ko abazi kwandika baba benshi kugira koko abo bose baronke yego tukiri ngaho nyene nshingira ibibazo bibiri mbwa mpere ko cambere mbega ako kazi tutabeshanye kujya wakavuze mu kwa gatanu uragasigura neza kujya mpeje kubivuga none kubaga hari mu Burundi ko bakiboneketse mu ncamake abandika amareresi bo baba hari nyamba bahari baba ari benshi mu Burundi uko maze gihenda bibona nuko benshi abandika nibo baca baba n'abarealisateur ni kibazo cy'uburyo ni kubera yuko ababa batanze uburyo bwo gukora ayo mareresi badatanga uburyo bukwiye ku buryo woca uha ubuzi abantu benshi mugabo hariho amareresi yandikwa n'uyu agakinishwa n'uwundi mugabo barahari naho wumva bifatanye nuko uba uri umurealisateur ayo kuba wanditse urayahemberwa kandi ntaco vyica kuko ahubwo bica bikorohera kurealiza ivyo birakorohera mugabo uko amategeko vyategezwe kumera kuko ntawugira impano zose uko vyategezwe kumera nuko uwanditse abatandukanye n'ukinisha yego tugize iminsi tubona ugwaruka urumva ni radio y'ugwaruka naho uracara ugwaruka umbabarira n'ubwo ufise umuryango twese turacara ugwaruka kuko twese mu Congereza naho bavuga ngo forever young yego tugize iminsi tubona ugwaruka rwinshi gwijukira amareresi gwijukira amaklipe nkini ngaho ko benshi mbona umengo baraja amaklipe mbega kujya kwa amareresi byiza barinda kuyandika n'amaklipe baba bayandika canke nyamba batayandika byo bari byiza canke bibi iwewe kubgawe wahanura iki kubganje uko bikogwa uko bikogwa mavuze professionnellement nuko byose byandikwa naho yo bari inkuru yo muri clip video tegeza kuba yanditse ko ni wogenda ngo ubu rero ngo cuhagarara ha canke ngo nda gufilma gutya reka naje narakoze ama clip yego meshi cyane uraraba nkajya ama clip nakoreye One Nation nkijya anye Imana s'umuntu nkijya yitwa Imana s'umuntu n'izindi nabakoreye zibana za One Nation urabona yuko twicaye tukandika turavuga tuti tuzogira uko nuko hazoba ari ku murango hazoba ari hanze hazoba ari muri chantier muzoba mwambaye izisuku ibyo baba wabyanditse ibyo mbona navyanditse hanyuma tuzogira uko nuko kuko utavyanditse izo mpuzu ntazobozana ntabyo ntiwomenya n'ingene bikurikirana ngo bifate umurongo hajya rero amaklipe ubona ryoshe baba bavyanditse naho batuba bavyanditse no kuvuga bararuha cyane bica bibatwara umwanya munini n'uburyo bwinshi kuko bica bituma bashiramwe ingufu nyinshi bariko barabikora nuko yaje kubivuga Imana s'umuntu ni clip ndayibabwire mwe mutariko murayibona ni clip itangura agapiano hama caja mwishati ibire byose byari byanditse reka cyo dufata kanya gatoya tukumvirize cyo tubandana ikiganiro Jambi mani vuga maze ngo rihere
imana yavuze ko kuko ari nta jambo imana ivuga maze ngo rihere zogera kusho yavuze zogera naho yambwiye imana Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ikiganiro ni kuziko tuko turaganira ivyerekeye scenario canke se icanditse gisigura uko ireresi igenda. Nayimejeje kubaza umutumire wacu Ndihokubwayo Jean Marie aratubwira ati n'amaclip uko byari bikwiye gukorwa professionnellement turadukwiye kuyandika. Aca duha akarorero k'indirimbo y'ikiravuga niwe yayikoreye clip aratubwira ko yavyanditse. Turabona ibintu, turabona chantier, turabona bambaye ivyirabura bitukura muri clip, turabona na chantier irimwo plus gusenye ibintu amapoto amaputre kubera iki hari gituma canke mwapfuye kubikora gutyo. Oya ntitwafuye kubikora gutya ahubwo twabanze turicara ndababaza neza none indirimbo muyandika mwashaka gusigura iki. Baravuga bati urabona iyo wizeye Imana urizera ko izogushikana ku kintu. Hanyuma rero ndagenda kumwe nakubwira ko ni igikorwa mvabwenge koko uragenda ukicara ahantu ukiyumvira ati none ico cimviro cabo no gishira mu bintu biboneka gute. Chantier nico twahurije ko nabo kuko singinga ufata wenyine naho uba ari we vyanditse. Nico twahurije ko yuko ariyo yo kwerekana uko kuntu uzoshika kuco Imana yakugeneye ni mu gihe uri mu bikorwa muri chantier. Rero turumvikana n'amabara ni byose ngene bizogenda ati tuzohera aha nkavyandika ati tuzohera aha tuzobandanya gutya tuzoheza gutya. Byose biba vyanditse neza cyane. Tuko turavugana rero ati n'amaclip bigenze neza umuntu yandika. Jewe hari clip nigeze kubona simvuga umuririmbyi ico gihe nanagiye kuraba kubera ko ubona ko nanje urusaku ndarukunda ahantu twari twicaye umuntu yeka arayikora ikintu cyose cyamuza mu mutwe yaca gikora abonye ikaramu iguye hasi ngo ngo gasubiremo ndagafate akaca gafata abonye mpagurutse ngiye ngo gumaho nyene ngo musubiremo ndagafate. None ibyo ntibituma turonka ntibishobora gutuma turonka n'akantu ndazi keza kuko urumva urashobora kugenda kuri aho tukwita kuri terrain ugiye gufata amasanamu usanze ibintu bimeze neza gusumba usanga urasoma amasanamu meza bimeze wowe kubwawe ujumbira kwiki kwandika cyane. Urumva hariho improvisation na improvisation irategurwa muri bujyana mu bintu by'amareresi niko tugira. Naho akarorero keza ni izi filme bita documentaire. Yego niko ugiye gufilma ibintu utazi. Yego ibintu atari wewe wavyanditse. Yego mugabo ugenda uzi n'imiburiburi uti abantu barinjira aha barasohoka aha ndaza gufata ama image bugorovye ndaza gufata ibi nibi kuvuga uritegura n'imiburiburi. Urandika rero ni ngombwa wandike. None nariko ndakubaza rero nti ugwaruka ariko rurijukira amareresi muri kino gihe turabona benshi bacaje amaclipe abandi bakaja mu bindi. Mbega uwo mwuga wewe kubwawe uwo ari umwuga ukwiye kuja mu mwuga nabo ukwiye kuja mu mwuga uhurumbirwa nk'iyindi cyane gose kandi niwo mwuga ukomeye muri ibi vy'amareresi kuko atacanditse ata scenario nta reresi ibaho. Iyo baho ni handi muri ko nyene muri iftinira hama murashobora kugira Imana bikavamo ikintu ciza mugabo ireresi yose itangura yanditse. Nukuvuga ko niwo mwuga ukomeye muri yose niwo mwuga kandi ukenewe kugira washaka mbere n'amareresi ngaha mu Burundi atera imbere. Yaba dufite amareresi menshi yanditse arindiriye abo yagira twese tuba tuzitora tukazigira kuko twese si impano ya bose yo kushobora kwandika. Ni umwuga mwiza kandi uheje kwandika ireresi yawe uratekanye kabisa.
ni kuvuga uravuga uti mu bukene bw'amareresi ngaha mu gihugu cacu amareresi akozwe professionnellement harimo nuko n'iryo bura canke n'ubwo bukene bwo kuronka abandika amareresi benshi muri katolika bacavuga ngo benshi kandi berana ego cyane iyo tuza kuba dufise benshi bandika kandi babishoboye bandika neza tworonka amareresi menshi mu Burundi mugabo atabo abandi nabo barashobora kwandika mugabo ivyumviro vyabo bikabigarukira hafi kubera ubuhinga buke niko novuga canke kutabiba ubifisemo impano hanyuma naho yandikire rero ukabona niteye intambwe canke ayishiriye bamwe twita aba producteur mwaragiciye ko aheruka akakiraba akavuga ati iyi reresi naho yanditse nta wapi abantu ntiboyikunda canke ntaco yovamo urumva rero turonse benshi babishoboye tworonka amareresi meza akarimbo gakurikira kitwa iyo uzoja niho nzoja ndagakunda nagaturi mwebwe mwese nkunda muri kumurumviriza Kazoza FM kuko ndabakunda mwese hanyuma tugaruka tubandanye n'utubazo twanyuma twerekeza ku musozi w'ibiganiro cacu cuno munsi. Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kiganiro ni KU.ZÍKO KU.ZÍKO ni kiganiro mukurikirana iminsi yose ndakabibutse kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro turi kumwe na Jean Marie Ndihokubwayo ariko atuganira ivyerekeye kwandika amareresi twokwita le scénario. Benda kubatse haraho tugeze kubona ahantu handitse ngo storyboard na scenario mbega muri ubwo buzima bw'amareresi bitandukaniye hehe mukurindire ko mukanya gato nce tugushiramo agafilme kamwe mutwe wakoze uco dusigurira ukungene wanditse storyboard na scenario. Ego storyboard ikogwa mu nyuma scenario ni itangura ariko storyboard ni nkuko wogira bande dessinée ya scenario kuvuga urandika uti kujyana kubwiye scene nayo igizwe nico twita amaplan kuvuga kamera aho yaravye hama ukaregistra bari plan kuvuga rero iyo storyboard igendira chapa amasanamu uko azokurikirana ameze kuya dushobora kubona umuntu agomba avuga ijambo rimwe mbwa tukamubona agomba avuga iryungane rimwe tukamubona amasanamu atatu
ivyo ntabyo tubona muri scenario ivyo ntabyo tubona nukuvuga nko muri scenario abayanditse ati Diogene arinjiye yugura umuryango mugabo muri storyboard baca bacapa bakavuga bati isanamu ya mbere izoba irimo inzu yose iboneka n'umuryango ama Diogene aseruke isanamu ya kabiri izoba yerekana Diogene asizemwo urufunguruzo mu gitaje isanamu ya gatatu azoba yinjiye urakoze cyane ngira ngo tuguma twiga reka rero kuri kano kanya dushiremwo ireresi ryawe ryitwa Le Rencard hanyuma tutubwira ukungene wanditse nkuko nabibemereye Kazoza FM ni radio yonyene kwisi yerekana ireresi kwi radio turabona umuntu ahagaze ireresi yambaye ishati itukura ahagaritse imodoka yinjiye mu modoka yicaye inyuma Moroshe amahoro tubashikane munda kabida nyeruka genda ego ngoma shemo ireresi rigume hasi tumwe tubyumva hamudusigurira kumenya wayanditse n'igituma wayanditse scenario yagenze kidusoze iyo reresi ni reresi ngufi cyane ifise iminota indwi yerekana umushinga ntahe yarafise novuga gahunda n'igeme hanyuma agenda ni taxi ntiyamenya rero ko taxi agiriyemo ari papa wa nyamwigeme agiye guhitana iyo niyo nkuru yayo hanyuma urabona rero ko byose byanditse ngene ivyo byose naravyanditse ivyo bagira aho ubona yihanagura umushwara kugira none bamurabira mu kiyo n'umwigeme none ntucishiramo fresher ahayira bamurabira mu kiyo aho amurabira mu kiyo n'uwo mu papa ingene agira makenga akavuga ati uyu muntu yihanagura ibintu nk'ivyo none ivyo byose uba wavyanditse ivyo byuko aba afise indugumba mu gitangura bihabirimwo ifoko mutangura afise indugumba hanyuma akabona akaronka ivyo yihanagura ivyo byose rero birandikwa ivyo byose warafasha umwanya kimwe ku kindi kandi uravuga uti kugira ngo aze kuronka ivyo yihanagura ni kuvuga indugumba ndaza kuyiha yego hama na mushware nukuba wawuteguye nivyo utawanditse hama none ko nzi neza ko mu mareresi muguma musubiramo nk'ubu murabanza mukamugirisha siporo hama gakina bikina ugacasagira indi siporo hama gucyo nico gituma batubiye ngireresi mu mashaka kwikina umwaka wose yego cyane gose hajya umunsi wose urashobora guhera mukoze umunota umwe bakunzi ba Kazoza FM ni ngaho nyene dusha turangiriza ikiganiro cuno munsi tubamenyeshe yuko cari igice ca kabiri c'ikiganiro kuziko twatanguye kuwa gatanu heze aho twako turavugana ivyerekeye scenario mu mareresi twize byinshi twamenyeye byinshi nizere yuko bigira ico bibafasha mwebwe aho muri nshimire cyane umutumire wacu Jean Marie Ndihokubwayo wakoze cyane urakoze namwe wari watwemereye ko nitwagutuma ko uzogaruka none twaragutumye ko urasuye kugaruka n'ubu turasuye kugusaba nitwakurondera uzogaruka uzobukoze nta kibazo ndi ngaha kubgaye urakoze cyane nshimire cyane rero mwebwe mwafasha kanya murumviriza kuziko ikiganiro cacu murumviriza ni radio Kazoza 103.3 ntimuhindure n'ukuri naho nyene mwashitse ni neza mwahisemwe neza nshimire gose abari minga bw'ivyuma cyane raja tungaye kadufasha kugira ngo amajwi abashikire neza Diogene urukundo na kuri micro ndabakunda ndabayambiriye kandi ndabipfurije weekend nziza umugoroba mwiza mugira ijoro ryiza muhezagirwe kandi mugira umugisha ndabinginze ariko ntimwibagire kugwiza umwimbo bye